bakunzi b'urubuga BF nongeye kugaruka kuri micro kugira ngo ndababwire ino operation yabaye. Murabona buranije mugabo navuze ati sinorara ntibashikije ino operation ikomeye cyane yabereye neza na neza muri Rucuro, aho ingabo z'u Burundi na wazalendo bakubise bimwe bihagije umuhari wa M23 birangira bana wamboye uburere bugera kuri butatu. Umurano makuru nyine twaza kubashikiriza ambiscade yakorewe aba M23 mu mutego bagoye. Turaza kumenya abawubateze nyambari wazalendo nyambari FDNB imurano makuru tugira tubahe. Nizera yuko wowe dukurikirana ubandanya kuryoherwa ugira ibihe vyiza kandi tukwifuriza no kuroranirwa mu vyurimo na masaha y'ijoro. Mutwihanganire mugandaza no makuru mwari mukeneye kuyamenya. Rero murabizi simba ndumwe kuri micro mandi kumwe n'umfasha kugira ngo abashe kubisesangura ibintu kugira ngo mubitahure vyoroshe. Rero mu nkundire ndamuramutse nongenda mu ikaze muri iki kiganiro cyane joro bora musisanguzi ndakuramukije ndenakwifuriza akajoro keza. Amahoro cyane bwana journaliste, beka nanje ndakwifuriza ijoro ryiza. Asante sana nubwo tukiri kumwe. Reka nce ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose. Nongere nabo ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu kugira ngo baze tubane tubabwire ingene muri Rucuru no muri Masisi byiriwe byifashe uyu munsi. Merci beaucoup bwana musisanguze. Nemeje kubivuga mu ntangamarara yuko muri Rucuru habereye operation ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zifadikanije na wazalendo zashoboye gukubita canke guhasha uno muhari wa M23 ndetse birangira babamboye uburere bugera kuri butatu. Urashobora kutubwira ingene iyo operation yagenze muri rusange bwana journaliste? Ari umuntu nabonye yavuze ngo burya equipe itsinda nija kwataka ntabwo ari equipe zibira. M23 icinjira muri Kongo mu ntango yarataka kabisa, yarataka za Masisi, Minova, Sake, Goma, irabandanya za Karehe, irinjira za Kavumu, irashika za Bukavu n'ahandi. Aho hose yarataka. Niyo mpamvu ubwo buce bwose yabufata kuko yarataka ntiyazibira. Rero ubu bisa nkaho uruhigi ruriko rurahindukira. Edere rwo yamaze no guhindukira cyane gose. Ubu aba wazalendo na FRDC nabo bafashanije nabo ubu bariko barataka, bari muri attaque. Baravuye muri defense ntibakizibira. Babakubwira bati nimwinjire ntacu. Mwe mwinjiye nako tubaka handi kabisa. Uyu mukino rero urahangayikishije aba M23 na cyane chef wabo President Paul Kagame kabisa, ku rugero rwaho yataye umutwe bwana journaliste. Yataye umutwe tubivuge ko yataye. Hariho kinyamakuru nakonda kurikirana kare aho cavuze ngo nukuvuga ngo abasirikare ba reserve mu Rwanda ntabakihari nabo yarungitse muri Kongo kugira ngo atere igere rya nyuma. Nukuvuga yabonye yuko yose babiteye ubwoba nkamwe bujya buce bwose yamaze kwigarurira ubu mwaka cyane gose. Acavuga ati mafu nta kundi reka ndungike nizi ngabo za reserve nari nsigaranye zije kuraba yuko zozibira hari cokogwa. Aha rero niyo mpamvu abadukurikiranye bariko bumva wazalendo, FDNB, FRDC gusumba uko bahora bumva M23 na RDF. Kuko ubu M23 na RDF ahanini ubu bari muri jeu defensif. Aba wazalendo, FDNB na FRDC bari muri attaque. Niyo mpamvu rero bahangayitse kabisa abantu ba M23 na RDF ku rugero rwaho badafise isaganirizo. Haba muri Sud Kivu ubuce bwose imigwano. Haba muri Nord Kivu ubuce bwose imigwano. Urumva yuko rero aha mbugwa wa wundi uri karadahwa ntashobora gufata uriko aracibwa mu ntibikunda. Uri muri Nord ntaza gutabara wo muri Sud kuko nawe afise ugwiwe ariko aragwana. Uyu mukino rero abawazalendo bariko barakina je ndawita umukino w'ubwenge. Uti gute?
iyi systeme yo kuvuga ati reka natwe twatake kandi twatakire hose icyarimwe mu mwanya umwe iyi ni systeme ikomeye cyane gose kuko uyu mwasi wabo M23 na RDF nawe ubwo ntaronka isaganirizo ntaronka n'umwanya wo guhema ntaronka n'umwanya wo kuruhuka kuko kare wasanga operation uwagabye wararongoye operation muri Sake niwe yaje no kwigaba muri Minova akabandanya za Goma kubera iki barataka aho bamaze gufata ntibicura yuko baza kuhabaka ariko uyu munsi sone pliloka siko bikimeze kuvuga ubufise ibirindiro igoma ntibikunda kaje ko intervena muri Bukavu yosanga bamusubiriye niko bimeze nukuvuga rero igoma apambana Goma uwi Bukavu agapambana Bukavu aha rero niyo mpamvu hano muri Rucuro bagize ikibazo utibagize ikibazo gute ejo sambiri ijoro naronse amakuru avuga yuko ingabo za M23 na RDF zari muri Rucuro no muri Nyiragongo bazitwaye igoma mu gisagara kuko bari biteze yuko abawazarendo basubira kugaba ibitero abawazarendo nabo baciye baprofita iyi absence y'izi ngabo muri Rucuro baca bakora mu operation y'inguvu aremereye kabisa abaduha amakuru bavuze ngo abawazarendo turi mu kubarondera irindi zina moto wa kote kabisa turi mu kubarondera irindi zina kuko bararasi ibyo bikoho tutigeze twumva ku butaka bwa Kongo kabisa tukibaza iyo babikuye abawazarendo tukahabura nukuvuga ngo barakubita umutindo ku buryo umwasi wabo ajugumira sasa journaliste hano muri Rucuro imigwano ntiyabaye n'umwanya muremure kuko agasantere kamwe bagabye ku ibitero aba M23 na RDF bumvise umuriro ari mwinshi baca birukira ku kandi magingo bawazinda bakashikaho ntibanakije bo baciye basubira inyuma bashise no ku kandi bigenda uko ukuvuga abawazinda baca bahagararira ngaho wumve yuko bashoboye kwigarurira ibigwanisho bitari bike bya M23 ndetse n'ingabo zitari nke zahasize ubuzima aha muri Rucuro bwana journaliste kabisa rero uburaho yavuze ngo barushe bakiriko bahangayitse bakiriko kuko ntasaganirizo namba bafise ibi rero bwana journaliste byabaye hano muri Rucuro mu gihe hariho abandi ba M23 na RDF bariko biyumvira gusubira warikare gukora operation kuvuga bano bari bageze muri hepfo ya Masisi aho bita Gugabo kugira ngo baduge Masisi bekeza nako warikare gukora operation ariko kuvuga amahirwe make baciye bagwa mu gatego ka FDNB eka nkoresha imvugo barabamesa kabisa babameshe ku buryo n'inkuru yabo atagitangazamakuru nayumviseko byabaye akamizwe n'ingoma kabisa ariko ntibadusaba amafoto baca batahura operation yakoze ingabo z'u Burundi ingene bica bigenda sasa journaliste biraboneka ko mu by'ukuri bararushe aba M23 na RDF nubwo bariko binanata biraboneka yuko bacitse intege impande zose uravye mu buvuduko bari bafise wo kwigarurira uduce aha naha aho mbere bo bavuga yuko mu gihe gito bazoba bashitse Kinshasa bakaba bakubisa amezi 3 muri amezi 3 ahubwo bakaba bariko basubizwa inyuma kubera gusa agasagara ka Uvira uca wumva yuko bashitse ku isimbo y'inuma bwana journaliste kabisa bwana musisanguzi nizere ko ikigano kiri ku musozo kuko n'abantu two turabarambira n'amasaha y'ijoro bagira bajyamba ariko nagomba tuyage kuri aka kantu hari ibinyamakuru bimaze imisi bivuga yuko ingabo z'u Burundi zoba nazo ziko zirasiga ubuzima muri mu gihugu ca Kongo ariko bwana musisanguzi analize nakoze nuko nasanze bababwira ata amafoto babaha ivyo rero bigatuma ngira urujijo umusesanguzi urafise nawe ko bishikiriza abadukurikirana bwana journaliste hari umugani w'ikirundi uvuga ngo nta uhakura izitamurya inzuki yego uyu n'umugani w'ikirundi bivuze ngo ingabo za FDNB zambaye umubiri yego ziva amaraso ntabwo ari amarobo
kuba zogwa ku rugamba nibisanzwe kuko umusirikare agomba nyene kugwa ku rugamba. Umusirikare ntagomba kugwa ku ishantiye ngo ariko yubaka canke iki. Oya, umusirikare agwa ku rugamba. Ariko abariko bavuga ngo ingabo z'u Burundi ziriko ziragwa muri Kongo nibaza yuko atabyemezo namba bafitiye. Twebwe tuvuze ngo aba M23 bapfuye, iyo hatakoze operation ingabo z'u Burundi muri iyi minsi amafoto turatanga kabisa, amafoto abahari. Mugabo bona journaliste kuva ntangura kumenyesha makuru kuri no rubuga rwanyu rwa BINFO nibaze ku kwezi kuza gukwira nimba gutanga ko iminsi mike twumvise ngo ingabo z'u Burundi ziriko zirapfa nabi. Nivyo bavuga, nivyo twumva bavuga, tugaperereza tukabura ayo mafoto, tukabura bagasohora n'amatrikire ujeje ingabo akavuga matrikire nitsinaba neza cyane. Ibi rero bikunze aya makuru akunze kuvugwa ibya bitangaza makuru byo kujya Kanyaru, bo baba bafise izindi nyungu zabo baba bariko bagomba gushikako. Mugabo icuno menshi badukurikiranye nuko twatanguye twebwe gukora amakuru igihe ingabo z'u Burundi zari zigize urukuta hano muri plaine ya Rusizi. No kuvuga M23 niyo yariko iraza igaba ibitero kuri izo ngabo, aho byagorana kumenya abarundi bo bapfuye kuko abarundi nibo bagumanije ibirindiro byabo. Twaronka amafoto y'aba M23 bapfuye n'amakuru twaronka yavuye ku mpande zose, none tuyahawe n'aba wazarene. Amakuru yavuye ku mpande zose yaba M23 canke FDNB yemeza yuko M23 ariyo yahasize amabwena. Rero ubu jewe kuza ngo nemeze ngo ingabo z'u Burundi ziko ziragwa muri Kongo nabambeshe kabisa. Nta ma video nta mafoto yabo ndabona, usibye gusa ko higeze kuvugwa ko ngo hari umurundi yaguye muri Kaziba. Apana yaguye ahubwo bafashe mpiri muri Kaziba ndabyibuka. Mugabo amatohoza twakoze twagiye gusanga ahubwo yari uwo muri Red Tabara. Voilà, yafashwe mpiri kuko yari yambaye teni zija gusa n'izingabo z'u Burundi, ntabwo ari umurundi. Rero abafise abariko bashikiza amakuru bazana ivyemezo, natwe amakuru tuyakorereko twerekane yuko Uburundi nabwo buriko burahekurirwa mu gihugu ca Kongo. Asante sana bwana musisanguza, ariko ijoro riragiye batumire ko rataha ari abantu bagiraje kuraba kamaci cyane tubarekure kugira ngo bikunde barabe match ameze neza. Reka nshimire cyane abantu bose badukurikiranye, ndanashimira cyane musisanguzi. Yes, naje ndagushimiye bwana journaliste, nshimire n'abadukurikiranye. Nizere yuko ejo aho bukera Imana hatugejeje tuzosubira guhera mu biganiro cyane gose nko bivuze. Tuzongera ku munsi w'ejo neza na neza tutihenze kuko amasaha agiye, ntituguma muri studio turi abantu turi amarobo. Nizere yuko tuzohura ku munsi w'ejo twese tugikomeye tugihumeka umwuka w'abazima. Bye bye.